twongeye kubaha ikaze banywanyi bacu bakunze bacu dukurikirana muri mpande zine z'isi ikaze muri ano makuru atugiye kubabwira amakuru ariko aravuga ku isi muri kano kanya tubibutsa kubwira sabone canke kubwira subscribe ku bakoresha ururimi rw'icongereza kugira ngo ntimuze muracikwa n'amakuru ducisha hano kuri ino channel yacu na cyane ko tuba tubaha amakuru yizewe kandi atohoje neza. Kaze muri ano makuru. Amakuru yacu rero muri kano kanya ariko tuyahere muri Amerika. Muri Amerika inkuru ikiri yavugwa cyane gose ni inkuru y'ubwicanyi bw'indengakamere bwabaye muri Texas. Ubwicanyi bukaba bwahitanye ubuzima bw'abantu 21. Ubwicanyi rero ku munsi wa kabiri akaba ari umunyeshure canke warahije ishure, umwana w'imyaka 18 umuyabaga yafashe inkoho agenda mu ishure ryo muri Texas. Ishure ryari ishure ritoya maze afata ajyana inkoho ashitse kuri iri shure ngo yahise abanza kurasa umusekirite wo kuri ishure maze ahita yinjira mu kigo cy'ishure aho yaciye atangura kurasa urutavana ko arasa hirya no hino. Abandi nabarinyegeza musi y'intebe, abandi birukanga ngo mu matuwarete kwinyegezayo, ariko akaba yarashoboye kwica abana 19 bose bahise bapfa muri kino gitero cyo ku munsi wa kabiri. Ibi rero bikaba byababaje abantu benshi cyane gose muri Amerika, aho bavuga ngo bino bintu birateye agahinda, biteye ngo ntibigira uko byovugwa. Tubibutse ko muri Amerika muri umwaka hamaze kuba ngo nibura ibitero bishika 200 byo muri uburyo aho abantu bafata inkoho bakagenda bakarasa abantu yaba ku mabarabara canke ku supermarché ndetse no mu mashure, nk'uko nyene ubu umunyeshure nk'uko umwana yabigize akica bano banyeshure bose. Aba rero ibi rero ngo bikaba abanyagihugu bo muri Amerika ndetse muri leta ya Texas bakaba batanguye kwidogera igipolisi ngo kisigaye gikora akazi nabi, ngaho ngo catevye gutabara kuko kino gitero umuhungu yakoze imyaka 18 ngo nibura ngo camaze isaha yose abapolisi bataramushikira ngo bamwice. Abapolisi ngo baratevye kuhashika. Ibi rero abavyeyi bari bafise abana kuri no shuri akaba vyidogera cyane ngo kubona igipolisi kitahise kinyaruka, ngo iki polisi kinyaruka ngo ntiyari gushobora kwica bano bana bose 19 ndetse akaba yishe abana 19 yica n'abantu bakuze babiri. Tukivuga nyene rero ibijanye n'aya makuru yo muri Amerika yicwa ry'abana 19 n'abantu babiri bakuze, muri rusanga akaba yarishe abantu 21. Nawe rero akaba yarahavuye yicwa n'abapolisi bamaze kuza, barasanye n'abapolisi bahava baramurasa nawe arapfa. Uyu musore w'imyaka 18 yishe bano bantu bose. Rero imiryango ubu iriko iregeranya nyene mu mabaro ntangere, bariko barasaba leta ko yobaha indishyi y'akababaro ndetse leta ikagira ico ikoze. Leta rero ya Perezida Biden akaba yamaze kumenyesha ko ku munsi w'ejo ku munsi wa gatanu abe no mufasha wiwe n'umutambukanyi wiwe bazogendera hino state canke hano hantu habereye no bwicanyi, aho Perezida Biden yamenyesheje yavuze ngo ararambiwe, ngo yarushe cyane no kuza aravyuka buri munsi yumva abwirwa inkuru z'abantu bishwe. Ngo birababaje cyane gose, ngo abanyamerika bakwiye guhinduka, ngo bakumva ko ikirema muntu gikwiye kubahirizwa, umuntu atari nk'igikoko. Ngo rero barasaba abafise abana babona ko bafise imyitwarire idasanzwe, babona ko bashobora kuba bokora ibintu nk'ivyo, ngo bamenyeshe hakiri kare igipolisi, ndetse ngo igipolisi canke ngo bamenyeshe abandi bantu bose bashobora kugira ico bafashije, ngo ariko ngo bagerageze, ngo abanyamerika ubwabo bagerageze kugira ngo bino bintu bihagarare. Ngo birababaje, bateye isoni cyane kubona muri Amerika ariho umuntu avyuka akumva ngo bana bishwe canke abandi bishwe barashwe, ngo kandi igihugu kitari mu ntambara. Tukivuga nyene inkuru yo muri Amerika nyene y'ubwicanyi, umukenguzamateka yitwa Chris wo muri Republican ari mu ngoro y'inama nkenguzamateka yaravuze amajambo akomeye cyane n'agahinda kenshi cyane gose, aho yavuga ngo mbega ngo niki turiko turakora, ngo niki turiko turamarira igihugu cacu, ngo n'abana bacu, ngo abana bacu bagenda ku mashure ngo batazi ko bari butahe, ngo bagenda ku ishure n'ubwoba bwinshi, ndetse aho yavuga ngo ubu kugira ndungi ku mwana ku ishure ngo ninda kumubwira ngo ivyo agomba gukora, ngo mu gihe wategwa mu nkamubwira ngo ubone umva ngo barashe ugende kwinyegeza muri toilette, ngo nta kindi gihugu ibishobora kuba ngo hurungi ku mwana ku ishure, umwana akakubwira ngo mbega nibarasa ngo ndabigenza gute. Ngo muri Amerika rero birabaje cyane gose, ngo ntaco turiko turakora nk'abayobozi, aho challenge inze abandi bayobozi bo mu mugambwe wa Republican basanzwe aribo bari ku butegetsi, avuga ko bakwiye kugira ico bakoze bahindure ibi bataco bakoze, naho ngo nibo bazobibazo ngo kuba barabaye abayobozi ngo bataco bariko barakora mu gihe
iki ngo naco biba bimaze ngo birabaje cyane gose ngo muri Amerika ngo ibintu biriko biraba ngo biteye isoni ngo ntahandi hantu na hamwe biriko biraba ku isi. Amajambo yavuganye n'umubabaro mwinshi cyane gose ari mu ngoro y'inama nkenguzamateka ya Amerika, ahavuga ko Amerika ikwiye kugira ico ikoze, aho yavuze ngo turakwiye kugira ico dukoze ubu, ngo turakwiye kugira ico dukoze ngo duhagarike bino bintu, ngo tutabihagaritse naho ngo isi ngo izoducira imanza, ndetse ngo n'abadutoye bazoducira imanza, ngo ntibyumvikana nk'umukenguzamateka ngo kuba twaraje hano ngo ataco turiko turakora turiko turafasha. Yabivuze no muri aya majambo akarishe cyane gose, ababaye cyane gose n'umubabaro mwinshi. Urumva rero ko birabaje cyane hirya no hino rero abantu benshi bariko baragira amareaction atandukanye, abashinga amateka n'abakenguzamateka ndetse n'abanyagihugu muri usanga bavuga ko leta ya Perezida Biden ikwiye kugira icyo ikoze mu maguru masha, kuko ngo byamaze kurenga inkombe, aho atandwi ihera atabitero nka bibiri nk'ibi bibaye canke birenze by'abantu bicwa barashwe n'inkoho hirya no hino ku mabarabara. Nta cyane cyane rero bino bitero ngo bikaba bikunzwe kugabwa ku bana canke abirabure canke ndetse abagore. Aba bantu bo mu miryango itatu, mu bwoko mu miryango itatu, abagore, abana n'abirabure nibo bakunze kwibasirwa na bino bitero cyane rero bikomeje muri Amerika, aho Amerika twibutse ko n'ubu iri mu kigandaro, aho Perezida Biden yasabye ko idarapo rya Amerika aho riri hose ku isi rimanurwa rikagizwa hagati gushika ku munsi wa gatandatu, akaba ariho ikigandaro kizohera co kunamira bano bana b'inzirakarengane 19 ndetse n'abakuze babiri bapfiriye muri kino gitero. Rero tugarukije ano makuru yo muri Amerika avuga ivya kino gitero, tubandanye n'amakuru avugwa hirya no hino. Igihugu ca Korea ya ruguru cateye misile zitatu zo mu bwoko bwa ICBM. Izi misile zitatu bakaba baziteye inyuma gato yuko Perezida Biden ava muri Korea y'Epfo. Ibi rero bikaba bari bamenyesheje abatasi ba Amerika ko Korea yiteguye gutera za misile Perezida wa Amerika akihari muri kano karere canke amaze kuhava. Ibyo nkuko bari babivuze bikaba bitijanye neza inyuma y'isaha imwe Perezida Biden avuye muri kano karere. Korea ya ruguru yahise itera zino misile zitatu, zikaba zaguye hafi y'Ubuyapani mu kiyaga mpuzamakungu muri Ocean Pacifique hafi y'Ubuyapani. Ibi rero bikaba Amerika yavuze ko ari agasomborotso kadasanzwe, na cyane cyane ko Amerika yari yamenyesheje ko Korea ya ruguru Pyongyang nibakora ibiko bazohita basabirwa ibindi bihano. Rero Amerika ikaba yashikanye ibirego mu kanama mpuzamakungu kajejwe umutekano ku isi, inama mpuzamakungu ya ONU ijejwe umutekano ku isi yo bita UN Security Council. Ikaba rero ku munsi w'ejo izokorana bamaze gutegura integuro y'itegeko n'ibihano bagomba gufatira Korea ya ruguru. Ibihano rero bindi ngo ibihano bikomeye cyane gose birusha ivyo bari bamaze gufatirwa, ngo bikaba vyitezwe ku munsi w'ejo ko bishobora gutangazwa n'inama nkuru y'umutekano ya ONU. Ibi bikaba vyitezwe ku munsi w'ejo ko ariho iyi nama izokorana kugira ngo itore yemeze ivy'ivyo bihano bishasha bigiye gufatirwa igihugu ca Korea ya ruguru. Twibutse ko Pyongyang canke Kim Jong Un wewe ivyo bihano ataciye mubwiye, igihe cyose bamubwira ko bamufatira ibihano ariko akabandanya agerageza amamisile ndetse n'amamisile ubwo yo mu y'ubumara ya nucleaire, akaba amaze kugerageza inshuro nyinshi kandi bamenyesha ko mufatira ibihano. Twibutse ko igihugu ca Korea ya ruguru kimaze gufatirwa ibihano nibura bishika 56. Ubu rero bikaba bigiye kongera kuri ibi, bikaba kigira igihugu ca kabiri ku isi kimaze gufatirwa ibihano byinshi inyuma y'Uburusiya bumaze gufatirwa ibihano hafi bishika 200 byose. Umva ko rero ni kino gihugu kigiramiwe n'ibihano by'Abanyamerika, ariko Korea ya ruguru yoyo ikaba ititaye kuri bino bihano, ikavuga ko ataco bizoyigira, izobandanya ibikorwa byayo byo kubaka ngo igisirikare kiranyeganyezwa ku isi, ndetse ngo igisirikare gishobora guhangana na Amerika. Ibi rero abategetsi ngo bakora ruguru ntaco babwiye ivy'ibihano bategekanya gufatirwa ku munsi w'ejo. Naha rero duciye turangiriza hano makuru yacu yo muri uno mwanya, turasubira mu yandi makuru hanyuma abayakurikiranye mwese Imana ibazigame. Tubutsa kugira sabone kandi subscribe kugira ngo ntimucikwe n'andi makuru atohoje neza, kaze tubane namwe byose bakoze.